umwami Yesu nashimye cyane. Tubanze dusome ijambo ry'Imana riri muri Luka, tubanze dusome Daniyeli igice cyaho cya 11 ku murongo. Daniyeli igice cyaho cya 11 ku murongo waho wa 32 mu bubangutsi. Zurakoraho gatoya zuragenda ubona. Daniyeli 11:32. Reka medahasoma. Haravuga nti abakora ibibi byo kugwanya isezerano azobazimirisha karimi keza, ariko abantu bazi Imana yabo bazoshikama bakore ibikomeye. Umwami Yesu ahabwa icubahiro cyane. Yesu nahabwa icubahiro cyane gose. Yesu nashimwe. Hanyuma ubura turabira muri Luka igice cyaho cya 19. Ndagomba mvuge imhemu indwi. Ntangure ku mhemu ya mbere, ariko mbere yuko mvuga ku mhemu ya mbere, mu buzima tubayemwo abantu bagenda baca mu bintu byinshi cyane. Abantu baboshwe n'ibinyororo babona n'iyindi batabona. Uyu mwene data yafashwe ku munsi wa 4, yuguruye umuryango wiwe acafatwa n'umusonga. Nta kibazo na kimwe yari afise, yari ameze neza. Ni kuvuga ngo hari umutongero bamutongereye, bamurasa umwami wo mu isi y'umwijima utagaragarira amaso. Ako kanya umutima wiwe uturafatwa. Mu bisanzwe mu bigaragara, iyo aza kuba atari Imana yamutabaye yari kuba yarapfuye, kubera ko hari uwundi yigeze gufatwa nk'uko nyene bakimwuriza ku ikinga ngo bamujane kwa muganga aho hepfo mu Cibitoki. Asa nk'uri ikinga ngo aje kwa muganga, atarurira ikinga ako kanya carapfa, abikiziga umusonga wonyene umufashe mu kanya gatoya. Ni kuvuga abadayimoni barakora, Satani arakora, abarozi barabaho, imhemu mbi ziriho, ubushobozi bwo mwijima buriho, ariko hashimwe Imana yo mwijuru yatanze Yesu Kristo. Muri we tukaba twarahawe kunesha no guhindura imigabo n'imigambi yose y'abadayimoni. Iyo duhamagaye izina rya Yesu, abadayimoni baratsindwa bagahunga bakarekura ibyacu mu izina rya Yesu. Imana ihabwa icubahiro cyane gose. Yesu nashimwe. Rero hari abantu benshi cyane bari mu minyororo n'amabohero atandukanye kandi bashizwemwo n'imhemu mbi. Umuntu umwe yarigeze kuza arambwira ndamusengere, ariko nkashaka kumva ashaka kuntegeka uko ndamusengera, kandi ariwe yaje kugira ngo tumusengere. Namubwiye, yambwiye ni ndaboshwe kunuku nuku, ndagomba usengere. Akamubwira nta usengera ariko sisengera ngaha. Ndavuga ni ego nta kibazo ko udasengera ngaha, dusengera abantu benshi ku maradiyo, abo kuri internet, abo ku ma WhatsApp tutazi, abo mu bihugu bitandukanye tutaba turanabona, tukabasengera Imana ikabagira neza. Akamubwira ni ego none wogira ukunuku, akaca ashaka ahubwo kumera nk'uri karambwira ubutumwa kandi ataranakizwa aboshwe. Akumva ko ashaka yuko yova mu ibohero kandi ariwe aririmwo anagikuyemwo. Ntushobora kwisohora mu ibohero kandi uboshwe, bakuboheye amaboko imugongo udashoboye kwibohora. Bakuboheye amaboko imugongo, amaboko yawe bakayaboha, amaguru yawe bakayaboha, n'umutwe bakawuboha, n'intoke bakaziboha. Hatabonetse umuntu akubohora ntabwo ushobora kwibohora. Nico gituma Imana yatanze ingabire, ishyiraho n'abakozi bayo, ishyiraho n'ikibanza cyo kubohokeramwo, kugira ngo abarushe n'abaremerewe baze mu nzu y'Imana kandi batumbere ku bakozi b'Imana bashobore kubohoka. Dukomere Imana amashiko yashizeho ingabire zayo ku bakozi b'Imana.
Imana nidufashe cyane gose. Umukozi w'Imana ntiyakubwira ni kora iki kugira ngo ubohoke. Imana ntiyagushoboza uzomwumvire, kubera ko ariko nubona ari umuntu, hari umuntu akubwiye ikintu ataba ari ubwa mbere kandi ubuzika asanzwe akoreshwa n'Imana, kandi Imana ibohora na benshi biciye muri we. Ntugakekeranye wiyumvira ivyiyumviro byinshi cyane, ahubwo shira mu ngiro icyo ariko arakubwira, hanyuma urindire wizere igihe c'Imana uko kizogenda. Ushobora kuza akabwira ni ndamenetse umutwe cyangwa se ndameze ukuntu, ukabwira ni genda uzana amazi ndasengere, ukagura amazi ukayanywa ukacugenda. Nta n'amajambo menshi avuze, akagusengera haize iminsi 2 cyangwa 3 cyangwa iminsi ngahe akabarakiza. Uriya yazanye agatambara kiwe turagasengera, agatereka ngaha, ubushobozi bw'Imana buca butangura kumuremera. Wera uyu mwanya ivyari biri hano bitangura kuvaho. Ntago yabohotse ubwo nyene, yaramaze umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, abohoka ku munsi wa gatatu. Imana nidufashe cyane gose. N'Imana ntago yaremye isi n'ibiyuzimo byose ku munsi umwe. Yararemye ku wa mbere, irarema ku wa kabiri, irarema ku wa gatatu, irarema ku wa kane, irarema ku wa gatanu, irarema no ku wa gatandatu irarema. Yabandanyije irema. Hari ikintu bitwa process y'Imana. Uze wemera kurindira process y'Imana, naho rimwe na rimwe bitaba byoroshe kurindira igihe c'Imana. Imana iziguha umutima wo kwihangana no kurindira igihe c'Imana cyo kubohokeramwo. Uyu munsi rero tugomba tufate umwanya wo kuganira kuri izi mwemu mu kanya gatoya, hanyuma dufate umwanya kuzisenyura. Imwemu yose ihagaze hejuru ubuzima bwawe turayibomora mu izina rya Yesu. Imwemu yose ihagaze hejuru y'igihugu cyacu y'abadayimoni turayisenyura mu izina rya Yesu. Imwemu yari yose ihagaze hejuru, biravuga ngo abantu banje nibihana bagahindukirira bakampindukirira bakansenga, nzobumva ndi mu ijuru manuke ndabatabarira igihugu. Imana yo mu ijuru ndazi ko uyu munsi iza kumva gusenga kwacu, igira icyo ukoze mu izina rya Yesu. Imana nidufashe cyane gose. Daniel muri kino gihe marayika yaraje avugana nawe, aramubwira nti hagiye kuzogenda uko nuko ibintu bizogenda uko nuko, sinshaka kuja muri detail, ariko aca musigira ijambo. Yari karamubwira ibihe bigoye abantu bazocamwo, ibihe binanije, ibihe biruhishanyije n'ibindi bihe by'ubuzima muri abo bami bari babayeho muri ico gihe abantu bariko barabamwo. Ariko acambwira ni abantu bazi Imana yabo abo bazokomera, kandi nibamara gukomera bazokoreshwa ivy'ubutwari. Imana nidufashe cyane gose. Haleluya. Umuntu yamenye Imana yiwe kandi akayizera kandi akayihagararako no mu bihe bigoye by'amapfa, aho abandi baburanirwa bobo babandanya babaho mu izina rya Yesu. Ntago muvyumvise. Narimvuze ngo aho abandi vyanka ivy'iwabo ntago vyanka mu izina rya Yesu, kubera Imana nk'umucunguzi babereye maso. Ntago babayeho ku bwabo, ahubwo babeshejweho n'umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Uyu munsi nakoranye n'abantu bafite ukwizera gukeya. Narimvuze ngo abantu bazi Imana yabo bashize ukwizera kwayo bo muri yo, bakavuga ngo Imana niyo buhungiro bwanje, uko bimeze kose nzi neza ko ubuntu bw'Imana buri hejuru yanje. Naho ibihe bibi bizoza, ibihumbi 10 bizogwa ku ruhande rwanje, ibindi 1000 bigwe ku ruhande rwanje, ariko nzobirabisha amaso yanje. Ntaco nzoba abizera barihe batere haleluya. Imana idufashe cyane gose. Those are believers, abamaze gushira ukwizera kwabo muri Kristo Yesu. They have all faith in him. Bafite ukwizera kose muri bo, bavuga ngo uko vyogenda kose, uko bimera kose, Yesu sinzomuheba. Ibi byanka biduga bimanuka, Yesu sinzomuheba. Kandi ndazi naho abandi bizopfa, naho amakuru mabi yoba menshi, ariko jewe nzobaho mu izina rya Yesu. Hagira umuntu akwita kugikiriza bwa ngo nzobaho mu izina rya Yesu, kubera uhoraho ariwe mutabazi wanje kandi ariwe murinzi wanje. Umwami Yesu natufashe cyane gose. So ndagomba mvuge ku ibohero no kwita ry'inzoka. N'abantu benshi bakunda kuryama mu ijoro bakabona inzoka mu ndoto zabo.
hariyo ababona inzoka zibakomoye, hariyo n'abatabona zibakomoye, hariyo ababona inzoka iriko irabirukako, hariyo ababona inzoka ibazungurutse. Igihe cyose ngira mvuge ku nzoka akanya gatoya. I want to speak about snake. Bibiliya iravuga ngo ndabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Ngira ndababwira ibintu mu mutari muzi biva mu bumara bw'inzoka byitwa venom. Inzoka iterera mu buzima bw'abantu, mu ndoto zabo, mbere no hanze yo mu ndoto zabo, hamwe no mu buzima busanzwe. Reka tubanze twumve ministeri y'inzoka aho yahereye. Dusomere mu Itanguriro igice cyaho cya 3 ku murongo waho wa mbere. Mubangutsi Itanguriro igice cyaho cya 3 ku murongo waho wa mbere. Turasoma mu izina rya Yesu. Wahabonye uhadusomere. Itanguriro igice cya 3 umurongo wa mbere. Ego. Haravuga ngo inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishyamba. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishyamba. Ima Uhoraho yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega ni iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo. Kabiri, umugore yishura iyo nzoka ati ivyama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubirya. Naho wogezaho nta kibazo. Yesu natufashe cyane gose. Inzoka yabayeho kera kandi ministeri yayo yatanguye gukora guhera kera cyane. Inzoka ikintu cya mbere ikora iboha ibyiyumviro byo mu mutwe. Abantu benshi bakunda kugira umutima w'uburiganya n'ubujyajya n'isaku no kudetohona ibyizigiro byabo babikura ku Mana babishira ku mubiri. Biva kuri ministeri y'inzoka. Inzoka ni ikintu kimwe, ariko ndaza kubabwira iyindi mwemu itwara yindi ministeri y'inzoka. Ndiko ndababwira ngaha inzoka ikora mu isi y'imwemu y'umwijima ihumanya. Ikora mu buryo ndazi ngati ko turavugana, hari abantu benshi bamaze kubona inzoka. Umuntu wese yigeze kubona inzoka mu ndoto yiwe, buno butumwa buramuraba. N'utarayibona ndaza kuvuga ibimenyetso ashobora kuba yaribonye ko abone ko hariho uburozi bw'inzoka bwasanzaye mu buzima bwiwe. Iyo ministeri y'inzoka ikomoye ubuzima bwawe, igasuka uburozi bwayo mu buzima bwawe, ako kanya ibyizigiro byo ku Mana ututangura kubiva ko mu kanya gatoya. Naho wowe uri mu mavuta angana gute, urabona there is a power. Hari ubushobozi. Uriya wenyine atanguye kumva ubushobozi. Ibi bintu ndiko ndavuga biraremereye kandi bifite ubushobozi bwinshi cyane. Hano hari abantu benshi baboshwe n'inzoka ntarasenga, muza kubona batangura gufashwa n'ubushobozi bw'Imana before even I play. Mbere yuko nsenga bivanye n'izi mwemu mbi ndiko ndavuga, abasenzi mugende mu mwegere mu mufashe uriya muntu ari nyuma. Imana idufashe cyane gose. Nubona all of these are snakes. Ntaranatangura no gusenga. This is the ministry of snake. Sindasenga ariko zitanguye kumva ivyo ndiko ndavuga vyonyene, kubera amabanga yabo ngiye kuyashira hanze, ngiye kubivuga. Ntarasenga nta nondakorako, batangura kumva honyene. Inzoka zitangura kumva amamesage. Ndaza kuvuga imwemu zose mutari muzi ko zibabosha. Ntaranasengera n'umuntu n'umwe, ziraza gutangura gusohoka mu buzima bw'abantu. Imana imaze kumpereza iyi message, numvise mfise agahinda kenshi mu mutima, kubera ko abantu benshi bararushe, barananijwe, bafise ibibazo, bafise ingorane batategereje ko bariko barahura nazo kubera ubushobozi bw'abadayimoni bosha ubuzima bwabo. Mu mutware hariya mumufashe, mumusengera zihera agaruka, mumusengera zihera agaruka, mumusengera zihera agaruka, mu mutware hariya. Imana nidufashe cyane. So iyo ministeri y'inzoka itanguye kuba activated mu buzima bwawe. Hano tubonye mu Itanguriro inzoka izirabwira Eve, iramubwira nti mbega koko nivyo Imana yarababuje
ibashije kujya muri kino giti itanguye kuzana ubwenge na wisdom yo gushira mu mutima w'umuntu kugira ngo umutima w'umuntu uhindukize ivyiyumviro vyiwe ive ku vyo gutinya no kwizera umutima w'umuntu washize kuri Kristo Yesu. Umutima w'umuntu usuhindukira ku vy'isi uje ku vyiyumviro n'ivyo uriko uramubwira. Muri ako kanya Eve aca abasutswemwo ikintu bitwa venom, asukwamwo uburozi bw'inzoka. Venom n'uburozi bw'inzoka cyangwa se iriya poison iba mu menyo y'inzoka. So iyo ubwo burozi bukugezemo mu kanya gatoya, nagira ndakubwire, ubonye inzoka mu ndoto zawe, naho woba wari ufise umutima ukomeye gute mu buryo bw'imhemu, fata amasengesho usenge, winjiriwe, watewe, naho woba ufise urugikundiro kimeze gute, ako kanya urabona iyo ministeri y'inzoka iguteye muri ako kanya ibintu bibiri. Icambere, umutima wawe iwukura ku Mana, icakabiri umutima ukawukura ku bantu. Urazi ivyumviro bica bikuza ko mu kanya gatoya ututangura kumva abantu bose bagusesema, ushobora kubibona mu ijoro, inyuma y'iminsi ibiri ukaca wumva ukwiriye uzimije telefone, nta muntu n'umwe ushaka kuvugisha, ukumva uvugisha umuntu wenyine agiye kuguha akazi canke ibindi, mbere n'uwo guhereza akazi n'ikindi, ukumva bose baguteye isesemi. Yaguteyemo ibintu bitwa uburozi, kandi ntiwigeze umenya ko yagusutsemo uburozi, the ministry of snake. Ariko ikintu ca mbere Satani akoresha iriya nzoka ni kudeturna imitima y'abantu iyikura ku Mana ishira mu bugombe bwayo. Imana nidufashe cyane gose, Yesu nadutabara, Imana idufashe cyane, Imana nidutabare cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Inzoka iyo yagukomoye, ntiyongire ngo nukugukomora izizo muri natural, ipfa kugukomora ngo ugasanga yagukomoye ku kuguru cyangwa se ahandi hantu yakubayitinze. Oya, zikomorera mu mavision, mu ndoto, cyangwa se mu buryo bw'imhemu. Isi y'imhemu iri active kandi iri real kandi iragaragara kandi iraboneka. Mwese muravyibonera ngaha, ntangura kuvugwa umuntu akaca atangura gufatwa. Hano muraza kubona ibintu bigiye gukoreka, ibintu bigiye gukoreka n'ibisanzwe. Imhemu mbi zigiye guhunga, ziruke ziburi iyo zica, ingwara zisohoke. Umuntu wese afite ingwara yatezwe n'abadayimoni, turayihonyora hejuru mu izina rya Yesu, turayihonyora hejuru mu izina rya Yesu. Ntukemerere ko uburozi bw'inzoka bukomora ubwonko bwawe, bukomora servo yawe, bukomora ivyiyumviro vyawe, kubera ko Satani iyo akomoye ku mubiri acane kenshi abarondera ivyiyumviro n'ubwonko bw'umuntu. Imana nidufashe cyane. Haleluya. Ushobora kuba ufise igikundiro cyinshi, ariko iyi ministeri, mvuze ministeri ni gikorwa cyangwa se like activity y'inzoka. Iyo yinjiye mu buzima bw'umuntu ikamukomora gusa gatoya, naho yaba afise igikundiro kingana gute, naho yaba afise inzobe ingana gute, naho yaba afise uburanga n'ubwiza bungana gute, abantu baramuvako, abantu bakamwanka, abantu bose bakazavuga uriya muntu aragoye kubana, uriya muntu biragoye ko akashobora kugumana n'abantu, umuntu biramugora ko ushobora gutebana nawe, kubera ko hari ikindi kintu kiriko kiramusepara n'ubundi buzima. Imana igikureho mu izina rya Yesu, Imana igikureho mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Imana nihabwe icubahiro. So hagira umuntu adusomera Luka igice cyaho c'icumi ku murongo waho wa 19. Ndiko ndihuta mu bangutse kugira ngo dufate umwanya wo gusenga, dufate umwanya wo gusenga, guhamagara Imana. Amen. Ndiyo. Ndabahaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Ndabahaye ububasha nubwo kunesha ubushobozi bw'umwanzi bwose, kandi nta kintu kizogira icyo kibagira na gatoya. Subiramo kuri 19. 19 Bibiliya yiwanje ivuga ngo ego
ehe ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo nubwo kunesha ubushobozi bw'umwansi bwose, kandi nta kintu kizogira icyo kibagira na gatoya. Amena. Imana nidufashe cyane gose. Iyi anyiravuga ni ehe ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose, kandi nta kizogira icyo kibagira na gatoya. Dukomere Imana amashimesha. So Bibiliya ivuga ngo ehe raba ndabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo. Muri twebwe ngaha ndabona inzoka akayihonyora, agatinyuka akayihonyora. Apana twatundi muba mubona tungana uko. Ubonye nk'inzoka dufate ireha nk'inuze ugatimba n'inguvu zose ninda guhonyoye. Who else is here? Ninda ari ngaha doze ikiganza amaze guhonyora inzoka ingana nk'iyo. Inzoka ikintu cya mbere umuntu wese ayibonye agira gute? Muri twege ninda amaze kubona sikoropiyo. Hariyo inkara zo mu mazi turiya bitwa ni inkara zo mu mazi, mugabo ntago ari real scorpions, kubera ko scorpion zukuri cyangwa se zibaho ziba zifite ubumara. So Bibiliya ngaha muri kino gitabo dusomye yavuze ni ehe raba ndabahaye ububasha, mumbabarire mu ntegere kano kantu gatoya, ndabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo. Inzoka na sikoropiyo ni kimwe mu bikoresho byo mu isi y'imhemu, mu isi y'umwijima Satani akoresha mu kwica ubuzima bw'abantu in the dream world. Mu isi y'imhemu yo mu ndoto Satani akoresha ikintu bitwa inzoka na sikoropiyo mu kwica ubuzima bw'abantu no kubudetorna no kubwica completely. So inzoka na sikoropiyo bifise ministeri yazo bukomeye cyane kandi zikorera mu isi y'umwijima. Ni bamwe mu ba agents cyangwa se aba agent bakorera Satani, bafise inkomezi nyinshi zo mu isi y'umwijima zo kugwanya abadayimoni. Rero Bibiliya ngaha ntago yari kavuga ijya nzoka tubona inyogomba ngaha, ahubwo yari kivuga ngo herera abandi bahaye ububasha bwo kunesha za nzoka zibatera mu isi y'umwijima ziciye mu ndoto, zikonona kazoza kanyu n'ubuzima bwanyu, kugira ngo nimushobore gutera imbere no kugwaragurika ingwara. Umuntu yabonye iyi nzoka akurikiranwa no kugwaragurika ibigwara bitagira iherezo. This is end time. Ingwara umwanya uwo ari wo wose. Imana nidufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Muri mwebwe nindarabona sikoropiyo, muri mwebwe nindarabona inzoka, bisigura ngo inzoka murazibona zisanzwe ariko nta urayibona ngo apfe kuyihonyora ukunyene, kubera ko ifise igitinyiro n'ubushobozi bwayo igendana ituma umuntu wese ayibonye apfa kuyihunga uko nyene, kiretse bafise ubundi bubasha bakoresheje mu kuyifata cyangwa se mu gukora ibindi bintu bitandukanye. Rero ntagarari ahantu ari hose upfa kubona inzoka, nta nugara ahantu ari hose upfa kubona sikoropiyo. Bisigura ngo bino bintu bibiri bifise ikirere cyabyo bikoreramo kandi bikontora mu kwica ubuzima bw'abantu. Muraza kuntahura. Imana nidufashe cyane gose. Yesu nadutabare. Yesu nadufashe cyane gose. So ndiko ndihuta cyane mu bubanguzi. Nababwiye inzoka, nababwiye na sikoropiyo. Hariho ikindi gikorwa mudusomere muri Zaburi ya 74 ku murongo wa 14. Zaburi ya 74 Zaburi 74:14 mu banguzi 14. Ni wewe wamenaguye imitwe y'ingona, ni wamenaguye imitwe y'ingona, warayitanze iba ibyo kurya
by'ivyo mu bugaragwa. Gezaho Imana iguhereza umugisha cyane. Amen. So Bibiliya y'ikirundi yavuze ingona kubera ko nta rindi jambo dufise ry'iki gikoko bitwa Leviathan. Leviathan usomye muri Bibiliya y'icyongereza handitse ko ijambo ryanditswe ko Leviathan. So Leviathan singona komtere nka zijya mwumva ko ari ngona, ariko kubera ko amajambo y'ikirundi ari make nta rindi bari gukoresha mu kwandika iri jambo banditse ingona. So Leviathan ni igikoko gifise amaboko menshi cyane gose, gifise n'amababa ariko kiba mu mazi. Abenshi muzamura amafilme muzamubona ibikoko bizutse mu mazi, ugasanga ngo ni nk'igikoko kimaze nk'imyaka kiba mu mazi hanyuma kikazuka kizuwe n'ubundi bushobozi runaka, like bijya muzamubona mu mafilme mukabona kirazutse cyangwa se kirahagurutse kirabomaguye amazu, kirabomaguye ama etage, kirabomaguye ibintu byinshi. Kijya rero nico bitwa Leviathan. Hanyuma ntago ari drago ariko ni igikoko kiba mu mazi. Iki gikoko kiba mu mazi nico ngira mvuge ko ibintu bitari bikeya, ni one of the principality. Hariyo abami baba daimon bakorera mu isi yo mu mazi. Uwa mbere yitwa Queen of the Coast, n'umugore atwara like izi mpemu mbi zo mu mazi, bano bagore b'ijoro babasambanya mu ijoro, zijya mwita ngo ni Madame Samake, Sirene des eaux, ziriya mpemu mbi zose zo mu mazi niwe azitwara. Uyu n'umwamikazi kubera ko n'umugore afise ubushobozi bwinshi bwo mu isi y'umwijima. Ngira mvuge rero ukuntu yishe ubuzima bw'abantu benshi muri kino kibanza kandi n'ubuzima bw'abantu benshi mu bice bitandukanye by'isi. Uyu mugore hanyuma mvuge no kuri iyi mpemu mbi bitwa Leviathan. Leviathan ni mpemu mbi imiragura. Bibiliya ngaho anye muri Zaburi itubwiye gute? Zaburi 74:14 haravuga ngo ni wewe wamenaguye imitwe y'ingona, amenyo y'ingona, amenyo y'iki gikoko bitwa Leviathan. Icarimana guhereza umugisha cyane. Urazi gituma Bibiliya ngaha ivuga ngo ni wewe wamenaguye amenyo acange se ubushobozi n'ubukana bw'umutwe w'iki gikoko cyitwa Leviathan cyangwa se iyi ngona bavuze muri Bibiliya. Ni kubera ko uburozi hamwe n'ibintu byose byica bya bindi nababwira bitwa venom, hamwe iki gikoko kiba mu mazi biba bimaze imyaka amajana biganza ubuzima bw'abantu. Iki gikoko kirabifise rero ubushobozi bwayo bwose, inkomezi zayo zose ziva muri ico gikoko, ziva mu kanwa k'ico gikoko. Iki gikoko nico kintu ca mbere kimira ama destinies. Vuze destiny murabitahura, nico kintu ca mbere kimira intumbero z'ubuzima bw'abantu. Ugasanga wakuze ufise intumbero cyangwa se ihangiro wipfuza kugerako, mugabo sinagera kuvuga ku barozi, mureke kuvuga abarozi n'abapfumu, abo n'abantu bakoresha ubushobozi busanzwe bwo ngaho hasi. Ariko mvuze principality ni kimwe mu gikoko kiba hejuru. Principality, urabona mu ijuru habaye ibintu bitwa, hariho abitwa principality baganza ku ruhande rw'Imana, ariko hariyo n'abandi principalities baganza ku ruhande rwa Satani. Hariyo aba archangels, amarayika baganza ku ruhande rw'Imana, hariyo n'abandi baganza ku ruhande rwa Satani. Aba rero n'abadayimoni bafise ubushobozi n'inkomezi zo ku rwego rwo hejuru n'imbaraga zo ku rwego rwo hejuru. Ni kuvuga aba barozi n'aba bapfumu bagenda baba munsi y'ubwo bushobozi bwose. Uyu munsi nturaronka n'inkomezi zo kunesha umurozi, ariko aragwanya ubuzima bwawe, ukumva yuko uzoronka inkomezi zo gutsinda bino bikoko ndiko ndababwira. Ariko Imana y'iki gicaniro ikongera inkomezi, uronka imbaraga zo mu isi mpemo, unesha abadayimoni abizeye batere haleluya. Muri repentance Imana yashize umumarayika akomeye, kandi uwo mumarayika ari mu kirere cy'isi mpemo hano
aradufasha akaduhereza n'inkomezi zo kunesha abadayimoni no gutsinda imigabo n'imigambi yose ya Satani. Kandi igihe cyose umuntu wese yikonekise munsi y'igicaniro cya repentance, uyu mumarayika ategeka ingabo nyinshi z'ijoro kugenda kumuvugira no kumudefanda. Bizera Imana batere haleluya. Praise the Lord. Ndiko ndavuga ibintu biremereye cyane. Imana ibabarire imfashe mutahure cyane, ariko ndazi muraza gutahura. Many marriages, reka ndababwira igituma ari cyo kintu cya mbere kimira ama destinies y'ubuzima bw'abantu benshi. Iki kintu bitwa Livingston niwe muvyeyi akomeye cyane w'uyu mugore narinda babwiye Queen of the Coast, kandi akaba n'umuvyeyi w'imwemu zose z'ubwoko bwose. Nababwiye ko nzobabwira imwemu ndwi zikomeye gusumba izindi zinaniza ubuzima bw'abantu. Hanyuma aganza, ngira ndababwira ibikorwa vyiwe, uraza kumva ko ari ibikorwa bidasanzwe byo mwisi umwijima. Niwe muvyeyi aganza imwemu yose, ahantu hose muzi imwemu ikorera mu mazi itegekwa n'uyu mugabo. Baragenda n'iki gikoko, ariko cyo kiba kure cyane. Bibaye imyaka amajana n'amajana, imyaka ibihumbi n'ibihumbi, imyaka itagira uko ingana, bigenda binaniza generation kuri generation. Ariko uyu munsi turaza guhagarika ibikorwa byose by'umwa Satani ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ndiko ndihuta mu bangutse kugira ngo sinze kurangiza ntarangije inyigisho yanje nkuko nayitegekanyije. Imana nidufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Yesu nadufashe cyane. Rero bariye ziriya mwemu n'ibindi byose nariko ndababwira biganzwa n'uyu mugabo cyangwa se kino gikoko cyo mu mazi, nico kintu cya mbere cyica kazoza. Ukabona umuntu mu butoya yari umuntu yakuze ubona ko afise kazoza, ariko mu myaka kikaca kimukura ko imfatiro zose zari kumufasha kugira ngo ashobore kugera muri ya destiny yo gushika muri kazoza kiwe. This spirit Livingston, imwe mu yitwa Livingston, ntagikora operation ku buzima bw'umuntu umwe gusa, ariko ikora operation ku buzima bw'umuntu no ku buzima bwa generation. Ni kuvuga yiboshe wewe, ikica wewe, igerageza gukora igikorwa mu buzima bw'umuntu ku buryo uyu muntu apfuye akabimbwa n'abazomukomoka ko bose bazoba abantu bimbura kimazi. Murumva ibikorwa byiwe. Hariyo mu gihe umuntu ashobora kuvukira mu muryango atari Imana imugiriye ubuntu, akabazira umuntu ubuzima bwiwe abona ko burangiye atakintu na kimwe azigeragerako, keretse Imana imutoranyije akigobotora muri uriya muryango. Ushobora kuvukira mu muryango w'akajagari gusa, ukavukira mu muryango uri mw'induru, urimwo ingorane, urimwo abarozi benshi, ukabona you are in generation, your generation is cursed. Ukabona generation yawe yaravumwe, kandi gategeka ishobora guteza like zino ngwara mubona nyinshi zidakira. Many of them ziri produced n'iyi mwemu. Reka ndabwira ikintu kimwe mutari muzi. Ingwara bitwa cancer ntabwo ari ingwara ipfa kuza ngo hari ikintu kiba umuntu yariye cyangwa se ngo hari ikintu cyambwiza uko. Ingwara bitwa cancer hari ikintu bitwa nausea, blood cells iyo zipfuye zo mubiri w'umuntu yigeze kugira cancer mu mubiri wawe. Iyo obyaye umwana akamuvyara, nimba uzi ko mu muryango iwanyu hari umuntu yigeze yishwe na cancer, agapfa apfanye cancer, mu maraso yawe haba harimo cells za cancer. Akanya kariko kose ibi bitandukanye na karande. No, this is beyond this. Biratandukanye n'ibi cyane gose, kandi birarengeye ibi. Umenye neza yuko mu maraso yawe hariho ubumara cyangwa se cells za cancer. Nico gituma ushobora kubona umwana akiri mutoya nta kintu kibi gicafuye yariye, nta kintu canduye, ariko ukabona ijisho rirasohotse, ariko ukabona inda irabyimbye, ariko ukabona umuhogo uhindutse igisebe, ariko ukabona akanwa kose kuzuye ibisebe, ukabona cancer within the body. Mu mubiri no mu maraso harimo uburozi buriko buratembera mu mubiri.
Imana idufashe cyane. Kandi iyi mweme iguteye icyankiro ntabwo kiza kuri wewe gusa, n'abagukomoka ko bose bagira icyankiro. Nico gituma umukozi w'Imana avuze ngo ba data bakoze ibyaha ariko uyu munsi ntibakiriho. Uyu munsi turiko dukurikiranwa n'ibikorwa babayemwo n'ibyo bakoze bibi uyu munsi, ariko bo ntibakiriho. Byarababaye ko but they are no longer alive, ntibakiriho, ariko twebwe biracyariko biradukurikirana. Ariko uyu munsi turaburana imambo zacu, ntabwo twemera ko tuguma tuba mu bikorwa by'abadayimoni, kandi twaramenye Imana mu izina Imana nidufashe cyane gose. Yesu nadutabare. Amamariage menshi yaramizwe, aramigwa burundu. Hari igikorwa bibiri ikora bibabaje. Icyambere, ishobora kugutera ikagutera ubushakanye buteye ubwoba bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ubusambanyi, reka mvuge ubusambanyi, ikagutera ubusambanyi budasanzwe, ikakwica like ukumva umenga ibintu biriko birakuba ko is not ordinary, ntabwo ari ibintu bisanzwe, is beyond, birarengeye. Imana nidufashe cyane gose. Kandi mu kanya gatoya igusukamwo ubumara, mu kanya gatoya, kandi maze kubugusukamwo utanonse ubushobozi bw'Imana bukubohora, iguma butembera mu mubiri wawe, butembera mu mubiri wawe, butembera mu mubiri wawe, n'abantu uzovyara nabo nyene buzoguma bubatemberamo, kubera ko iyi mwemu ntabwo yica umuryango umwe, yica imiryango myinshi. Nta nubwo yica umuntu umwe, yica abantu benshi, kubera ko ufise capacité na autorité irenze yo mw'isi y'imwemu, yo mw'isi y'umwijima. Abakenewe ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwo guhagarika no gutegeka imwemu ya Satani. Imana ikongera inkomezi, uve mu murongo w'abadayimoni mu izina rya Yesu. Praise the Lord. Nico gituma ushobora gusanga papa yarongoye abagore aba, nawe ukumva ushaka kurongora aba, nawe ukarongora aba, ugasanga muhiri wanyu mufise imwemu y'ubusambanya, ntago muvyerekana, ariko biravye urabona yuko there is something which is not good. Hari ikintu kiriko kirirukangana mu muryango wanyu. Uryamye in your dreams, imbwa nizo zaparesa. Uryamye mu ndoto zawe ubona uri kuroga mu mazi, marine spirits. Uryamye ubona amafi akuzungurutse. Some of you here muza muzibona. Those are the spirits, kandi zose zigengwa n'uyu mugabo cyangwa se imwemu Peter Livingston. Imana nidufashe cyane gose. Imana nidutabare. Igukubise ikintu bitwa icankiro. Hey, abantu urabanukira, umuntu urabona ko akundi ushobora kuvugana n'umuntu akumva umenga uri kuramutebera, akumva umenga yo kubwira genda sawa sawa, ibyo mubwira byose aguma yemera kugira ngo unyaruke umubisi. Icankiro kidasanzwe ku buzima bw'umuntu. He doesn't want to stay along with you. Ntabwo ashaka kugumana umwanya muremure na wewe, kubera ko hari icankiro n'igikundiro yagukuye ko iguhereza icankiro. Imana ikurinde kuba mu biganza by'icankiro, iguhereza igikundiro kidasanzwe mu izina rya Yesu. Abizera bari he bahaguruke batere haleluya. Bahaguruke bwe ngo turanesha mu izina rya Yesu. Yes. Imana nidufashe cyane gose. Imana nidutabara. Imana nidutabara. Imana nidutabara. Reka ndababwira ikindi kintu rero aho yicira, nababwiye kwitera mu buryo bubiri. This Livingston irashobora kugutera ubushakanye, itera itegeka zino mwemu mbizo mu mazi zikakuboha. Nico gituma uzosanga abantu bari ku ma réseaux sociaux badatinya kwamamaza ubusambanyi, badatinya. Kera ntibahora bafise abilities zo kubivuga, kera ntibari bafise ububasha bwo kubivuga, ntago baronka inkomezi zo kubivuga, ariko kubera ko isi iriko iratera iganzwa n'ubushobozi bw'umwijima butandukanye, itera ubwo byiyumviro na confidence mu mitima y'abantu yo kuvuga ivyo bintu, ikamamaza. Nawe uri kurera aba video ukaba poisoned mu mutwe wawe. Imana nidufashe cyane kose. Imana nidutabara. Ntabwo ari ikintu kiri normal kuba wisambanya. Every masturbations are from these spirits. Ubushakashatsi buvuga yuko iyo umuntu yisambanyije rimwe, masturbation, abasangana n'umuntu anyweye akayiko kose k'urumogi, ingaruka bigira mu mubiri. Kubera ko iyo umuntu akobaye muri iki kintu cya masturbation, aba agiye mu minyururu n'imigozi y'ikintu bitwa addiction.
addiction, kuba imbata, kuba imbohe ya kino gikorwa. Kubera ko iyo bikugiye ko utaronse ubushobozi bw'Imana bugutandukanya n'ico kintu, uza wumva ijwi rikorera guhamagara nyaruka uje kwisambanya, injira mu cyumba wisambanye, ja muri dushe wisambanye. Do this for you, do this for you, do this for you. Nagari ikintu gisanzwe kuba umaze kugerageza inshuro nyinshi kubiheba bikanga. Hari abantu benshi bashatse kubiheba byanse kubera ko hari ubushobozi bwa domination bw'inzoka, iki gikoko bitwa Leviathan cinjiye mu buzima bw'abantu, kirakwiragira mu buzima bw'abantu. Many lives of people. Umuntu ugasanga n'umuntu w'umusore, n'umuntu w'umumama, n'umuntu w'umukobwa akiri umujene, mugabo ntashobora kwicara, umugongo warapfuye waraheze kubera masturbation, amavi yuzuyemo amazi. How comes ukiri muto ufise ingufu, mugabo amavi yuzuramo amazi? Masturbation is killing you. Masturbation irakwica. Imana idufashe cyane gose, Imana idufashe cyane. Kuduga ama escalier ukumva amavi ariko arajugumira, ukwisambanya amavi aragenda kuzuramo amazi. Umwana akiri mutoya bagiye kumuvoma amazi, kumba afise ivyo yiherera hariya mu cumba, araba pornography yisambanya, ngo amazi kwa muganga yuzuye mu mavi. Agenda kwa muganga bagasanga amazi ari mu mavi, hanyuma ngo bagende kumuvoma amazi. You don't know, abavyeyi ntibamenye ikintu na kimwe. Masturbation is killing somebody. Masturbation irisha umuntu. Wibaza igituma udashobora guhandolinga no kuresista kuraba pornography. It kills. Irica cyane gose. Nico kiyobyabwenge kiriko kirica abantu muri iyi Miss Leviathan. Iyi mwemi ifise capacity ikomeye kubugi kuboshe kwikura muri iyo minyororo bitaba vyorose kuyivamo. Hari umuntu ari ngaho avuge amen. Hari umuntu ari ngaho atere haleluya. Hari umuntu ari karatahura ngo atere haleluya. Imana nidufashe cyane gose. Ikindi kintu kibabaje rero, this is what is so sad, irasambura urugo ku rugero rudasanzwe. Imagine nababwiye ko ishobora kugutera ku buryo igutera ubushakanyi bwinshi, ikindi gikagutera ikabumaramwo, ukuma umuntu akabaho akumva n'umugore ariko nashaka kuraba umugabo, akumva n'umugabo akaba ari umugabo ariko akaba adashaka kuraba umugore. Amezi n'amezi agahera uri mu nzu mu rugo, husband and wife on the same bed. It kills. Murumva ububi bwacu, ariko sinzi menga abantu batashe menga ntago turi kumwe. Maybe we are not together. Imana idufashe cyane gose, Imana idutabane. Irica. Ushobora kuba warashikiriwe nibi cyangwa utarashikirwa nabyo, ariko Satani ariko ategura kubigushikiriza. Igihe cyose bigushikiriye, menya ko watewe n'abademoni. Wake up, pray, usambure. The Bible says fight against the devil, gwanya Satani, put on the all armors of God. Mwambari bigwanishwa byose by'imwemo Imana itanga kugira ngo mumenye ko muhagarika imyami ya wa mubi Satani. Hari imyami myinshi Satani ariko ararasa mu buzima bw'abantu, shooting on the lives of people. Ingo zigasambuka abantu batazi uko byagenze. Umugabo ukabona yarahindutse, ntashaka kukuraba, ntananubwa kwipfuza. You don't know what is taking place. Leviathan is calling the ministry. Imana idufashe cyane gose, Imana idutabare. So Leviathan is the boss. Donc niwe mu aganza, arategeka izo zindi mwemu mbi zitandukanye, akagenda arungika imwemu mbi zo mu mazi, utuno twose twabarozi, abahereza imbaraga kugira ngo bashobore gupossessinga no kwica ubuzima bwawe. Can I tell you something? Ndakubwira ikintu kimwe, ndababwira ikintu kimwe. Imana idufashe cyane. Tugire ko none tukiri kumwe, tugire uko. Imana ninda reka rafashwa, tere haleluya. Ndiko ndavuga ibintu bigumye n'amagufa n'amabuye. Is not easy. Ntago vyoroye ubuzima bwinshi, ariko ndazi ko abantu benshi bariko barabibamwo in this season. Nico gituma nababwiye ko nza kubabwira imwemu zikomeye gusomba izindi, ariko iyi mwemu ikora ibintu nk'ibi irakomeye cyane ntagikomeye.
ikeneye ubushobozi bwo hejuru cyangwa ikeneye ubushobozi bwo hejuru? Uyu munsi turayihagarara hejuru mu izina rya Yesu. Ugasanga mwari yakiriye iragutera uri umukobwa. Ndashobora kubivuga, hari abakobwa benshi baza ngo n'abantu ngo badakunda abahungu kandi baraboshwe. You are possessed by demon, with demon. Uraboshwe na demon. Wibaza ngo nukudakunda abahungu ngo nagushaka kuba marié. You are possessed. Wibaza ngo nukudashaka mariage. You are possessed. Uraboshwe on the highest level, ku rugero rwo hejuru. Every boys you rejected them. Abahungu bose urabahojeta kandi ugeze kurongorwa. Byari kuba byiza utaragera kurongorwa, but you are ready for the marriage and you are grown up enough. Urakuze bihagije kubaka, ariko ukaguma wumva ntushaka kurongora. Everyone is telling you please get married unless ufise purpose yawe n'ikiringo runaka wihaye cy'ibikorwa utegerezwa gukora muri iyo minsi y'ubuzima bwawe. But nimba ari kumva gusa udashaka umugabo, you feel you don't want a man, you are possessed by Leviathan. Uraboshwe n'imwe mu bita Leviathan. Imana dufashe cyane. Hallelujah. Uzorongorwa ryari? Jewe ndatinya mariage. Uzorongora ryari? Jewe numva I don't want. You are possessed. Imana idufashe cyane gose. Imana idufashe cyane. So hariyo kugutwara ibyifuzo byose n'ubushake bwose, kandi hariyo no gutuma udatombererwa ikamira. Mwumvise ukuntu imira ama mariage, it swallows all of the marriages. Ikamira ama mariage yose, igatwara urugo, igatwara purposes n'ama project yose. Mwumvise irasambura ingo, igaseparatinga, kubera ko imwe mu bizo mu mazi nyinshi ziri known ku bintu bijanye like sexual immorals cyangwa se sexual urges, ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Nico kintu imwe mu bizo mu mazi nyinshi cyane ziri known as. So nico nariko ndavuga ko kubw'impamvu z'umwanya reka ninjire ku kindi kugira ngo maze kuvuga imwe mu bizibiri zonyene, n'iyindi ya nyuma Queen of the Coast nayo sindayivuga neza, ariko reka mvuge ku ya gatatu kubw'impamvu z'umwanya nihute mu bubangutsi. Imana ikubohore ubugonge n'ubushobozi bw'umwanzi Satani bwa Leviathan mu izina rya Yesu. Imana ikubohore ubugunge bwose bwa Satani mu izina rya Yesu. Imana ikubohore ubugunge bwose bwa Satani mu izina. Imana idufashe cyane. Hallelujah. Leviathan iyo yinjiye mu buzima bwawe, inzoka imbi cyane, inzobe iragupfira ubusa, ubwiza bukagupfira ubusa, taye ikagupfira ubusa, diplome wize ya universite ikagupfira ubusa, naho yoba doktora ikagupfira ubusa. Irica destinies. Intumbero yawe warize amashure n'umwete wawe wose kugira ngo uzoshobore kugira ku kintu kizima, it swallows them, ikabimira, ikabsija, nta kuja imbere nta kuja inyuma. Abantu gacatangura kuvuga nuriya muntu yize amashure menshi yarataye umutwe, kandi nawe si wewe. Nta kintu utakoze ngo ushobore kurondera ubuzima cyangwa se ushobore kugerageza mu buzima, ariko uyu munsi Imana igutandukanye n'imigozi yose Satani mu izina rya Yesu. Imana nidufashe cyane. Haguruka kanya gatoya, umunota umwe nyine, hagarara ku maguru yawe. Vuga ni Mwami Yesu. Vuga ni Mwami, uwo bishobokera ko haguruka haguruke. Vuga ni Mwami Yesu. Mbohora, nkurako igikorwa cyose cy'inzoka yo mu mazi cya dayimoni, igikorwa cya Satani. Amen. Icara gatoya, komera Imana amashyi menshi cyane. Imana nidufashe cyane. Abanyefeso
Abanyefeso igice cya 6 ku murongo wa 11 kuri 13 mubangutsi dusome. Ephesians Abanyefeso 11, Abanyefeso kuri guhera ku murongo wa 6 were kuri 11 gushikiza kuri 13. Nimutarahabona reka ndasome gira twihute mubangutsi. Kuko bo tunigana atarabi inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi y'umwiza n'imhemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Imana idufashe cyane. Kubw'ibyo mwakire cyangwa se mwabire ibikoreshwa byose by'Imana, ibigwanishwa byose by'Imana, kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Umwami Yesu nahabwe icubahiro cyane rwose. So ngoma mvuge ku mwemu ya gatatu. Iyi ni mwemu mbi bitwa principality of family. Imwemu mbi umugabo w'inkomezi wo mu bushobozi bw'isi umwijima ahagarara hejuru y'imiryango yose. Imiryango yose ibaho ifise iyi mwemu mbi. Ndaza kubabwira igituma, kandi niwaraba ugacisha amaso mu muryango wawe uraza gusanga iyi mwemu mbi yicaye mu muryango wawe. Imana nidufashe cyane. Timoteyo wa 2 igice cyaho cya 4 ku murongo waho w'indwi. 2 Timothy. Timoteyo icete cya 2 cya Timoteyo ku murongo wa 4 uhereye ku ndwi gushika ku 8. Imana idufashe cyane. Timoteyo wa 2 igice cya 4 umurongo w'indwi n'umunani. Ego. Umurongo w'indwi haravuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye kwizera. Nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Aya n'amajambo y'umugabo witwa Paulo. Yari kavuga ngo nagwanye intambara nziza mu minsi yanje yo kubaho, mu minsi yanje nabayeho ndi muzima, naragwanye intambara nziza, ndanesha, ndarangiza urugendo. Imana nidufashe cyane gose. So the reason why nsomye iri jambo, hari abantu benshi bafise imwemu mbi zicaye hejuru y'imiryango yabo. Haraboni twigeze kuganira ku munsi wa 5 ndayivuga ko gatoya iyi mwemu mbi mu ncamake, ariko nagira nongere ndayisubiremo. Kandi iyi ni mwemu mbi ikomeye ihagarara mu giti cy'umuryango, bya bindi mwita ngo ni karande. Imana idufashe cyane. Yesu nadutabare, Yesu nadutabare. Imana igukure mu migozi no mu minyororo ya karande mu izina rya Yesu. So imwemu mbi iyo yicaye hejuru y'umuryango wanyu nta terambere. Ikintu cyose kiba mu muryango wanyu niyo ikigena. Nico gituma uzosanga mu miryango y'abantu hari abantu bahuje ibintu byinshi cyane gose. Ugasanga bamwe bapfira ku myaka runaka, ugasanga umukobwa arongowe muri uwo muryango, umugabo wa mbere arapfa, apfisha umugabo wa mbere bakubakana n'uwa kabiri. Ugasanga nk'abakobwa muri uwo muryango ntibarongorwa, bavyarira iwabo, ntibashobora kubaka urugo. Ni kuvuga iyo principality yicaye ku ntebe y'umuryango ni mwemu mbi ya karande yabayeho mu myaka amajana n'amajana, ibimaze imyaka myinshi, ariko yo yisigara ikontrora, igenga ibiba n'ibishigwa mu ngiro mu buzima bw'abantu n'imiryango cyane cyane. Hari igihe ushobora gusanga mu muryango abantu bose bicwa na diabete, ugasanga uyu ni diabete, uyu ni diabete. Hari umuryango wowo usanga n'umwana mutoya yaragwaye diabete, usanga abana batoya bagwaye ingwara ziri bizarre, kuma ngo iyi ngwara ngo ni ya so wanyu, ngo iyi ngwara ngo yavuye kwa runaka, ngo na mwene wanyu ngo yari ameze uku, ngo na nyokuru wanyu ngo nawe yarafise ishavu nk'iryo. Ari amajambo ntagarayo ubusa.
ngo sokuru wanyu ngo nawe ngo yari afise ishavu nk'iryo wari ufise. Ishavu wari ufise riragenda rikinjira mu muryango, kandi ntabwo rigusaba uburenganzira, yaba ukijijwe cyangwa udakijijwe. Iyi mpwemu mbi irakurondera, makuronsa ubushobozi bwo kuyihagurutsa no kuyikuraho, ukicara mu ntebe iganza mu izina rya Yesu. Nigeze gutanga urugero, reka nongere ndarutange. Hagira umuntu azana intebe ngaha, anayicare ko ngaha, azana intebe mu bangusi ishire ngaha, uyicare ko hano. Imana nidufashe cyane gose, shira hajya hagati uyicare ko. Nigeze gutanga urugero ndavuga ni iyi mpwemu mbi, imiryango myinshi, kubera ko imiryango myinshi y'Abanyafrika abenshi bararaguza, abenshi barabapfumu, abenshi baratongera, abenshi barakora ibintu byo kuraga, ibintu by'abarozi, ibintu byo guhamura n'ibindi, no gusenga imana zihumanye nyinshi cyane gose. So bariya nabo baje babisangaho. Uyu munsi twabaye civilize, ntabwo tukigenda mu nzu z'abapfumu nk'uko vyahora, ariko biriya bicaniro biratureklama kubera ko tutiteguye kugenda gukora ivyo basogokuruza bakoze, ariko bigashaka kwica no konona ubuzima bw'abantu benshi. Nico gituma ushobora kuba uryamye ukabona umuntu runaka aje mu ndoto zawe, nyokuru cyangwa se undi muntu akaza akakubwira nti kubera ko utanyumvira. Hariyo n'abandi babona abantu abavyeyi babo baje kubagira inama, kandi bababwira inama zitari nziza mu itiro, ngo wanke runaka. Ivyo bintu ntabwo muravyumva, ntimurabona ahantu biba. Uvuga ngo nguriya runaka arakwanka, nguriya arakwanka, akaca avyuka mu gitondo yanse babandi bose kubera runaka yamubwiye mu ndoto ko runaka mwanka n'uyu atamwemera, akaca avyuka yanse abantu mu gitondo. Hariyo n'abandi bashobora kuyibona ije amuzanye amafaranga, udufaranga twose yarafise tukaca duhera, n'akazi kose kakaca gahagarara, like ibintu vyose bikaba worst, bigaca bipfa. Iyi mpwemu mbi rero, igihe kimwe narigeze kubibabwira, umuntu umwe yaraje arambwira nti nariko ndasenga mu ijoro, ndiko ndasenga nimejeje ngiye kuryama mu ndoto, nariko ndasengera umuryango, bwa Imana mbohora kuri karande z'umuryango, mbohora ku bitero by'umuryango, mbohora kwibosha umuryango, asengera umuryango. Acabona ngo impwemu mbi, umukecuru aje akuze cyane, aramubwira ngo uriko uraturonderera iki? Reka kugwana intambara udashoboye. Mu bisanzwe yahagurukije ingufu nyinshi zo kugwanya abadayimoni, ariko iyo mpwemu mbi yari ihagaze hejuru y'umuryango, ikirazira mubuza, iramubwira ni wewe uricara umwana, amasengesho yawe ntarakwira kugira ngo ushobore kuduhagurutsa twebwe aho turi. Imana idufashe cyane gose. Ishavu ugasanga ni byinshi ku muntu, kandi ugasanga rifise aho rikomoka. Papa wawe yarafise akageso runaka, nawe ugasanga kariko karakujako. Mama wawe yarafise ingeso runaka, nawe ugasanga iriko irakujako. Bene wanyu canke se ingeso runaka zo mu muryango, ku buryo ukoza akantu k'akajeste mu muryango kumva avuga ako gakomoka kuri runaka. Nta bantu bari ngaha barumva ibintu nk'ivyo bari ngaha muri kino kibanza. Irakwangira, ikakubuza amahoro. Imana nidufashe cyane gose, Imana nidufashe cyane gose. Raba rero, iyo uri umukobwa ukubakana n'umuntu aboshwe n'iyi mpwemu, ntimushobora kubaka mutari abantu musenga kugira ngo mwitandukanye n'iyi mpwemu mbi, kubera ko igicaniro kiri hejuru yiwe kimubwira ko atategerezwa kubaka. Hanyuma nawe uje kubakana nawe, nico gituma musengere abantu Imana izobahereza mu kubakana nabo. Hanyuma nabo mwubakanye nabo nyene mu basengere. Mushobora kuba mwarubakanye nta mutaramenya Imana, mutaranasenga, mutaratahura n'ikintu na kimwe, ariko mukaguma mubona imisi yanyu yose nta misi y'umunezero mwama mugira, ni gukubitana ibipfunsi. Ahagaze iburyo wowe uhagarara ibubamfu, mwama hama opposition mu rugo. That is a spirit. Ijya ni mpwemu idashaka ku rugo rwubakwa. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Ukoza akantu gatoya, hari ikintu kintangaza. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Abagore n'abagabo bari hano duterere Imana haleluya nini ya cyane. Navuze abagore n'abagabo gusa. Haleluya. Abagore n'abagabo. Haleluya. Zamugerageza kwerekana urukundo ku bagore banyu no ku bagabo banyu, kubera ko umugabo arashobora kugukorera akantu, you don't say thank you, ntumushimire,
cyangwa se ntuwerekane reaction yo gushima. Ariko undi muntu yagukorera akantu ukamwitaho, ukamwira yo ndagushimiye, wow thank you, ukamubwira ibindi bintu byose. Why? Ujya musangira kabisa n'akahiye akuruhira nawe uruhira. Ujya mufitaniye abana ashobora gukora ikintu ntubone ko ari cyiza, ariko uwundi muntu akoze ikintu ukabona ko ari cyiza, ukanamushira no kuri stati ukanamushimira. Abantu benshi bafite impwemu mbi ngaha, ntibigera baposta abantu babafitiye umumaro, like your husband, your wife, mugaba abandi bama kuri stati yawe, meme n'abavukanyi bawe. Ni impwemu mbi ishira separation no kudakundana in the middle of you. Ariko Imana iguhereze gutsinda no kunesha impwemu zose z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Impwemu mbi rero iraganza, ntabwo ushobora kwinesha ukiri umuntu utara gute. Wumva ko wonesha gute? Iyi impwemu mbi imaze imyaka n'imyaka, wowe utarakwiza n'imyaka 60 ubayeho uyifise, naho ukaba utayimaze ukijijwe usenga, kubera ko imyaka n'ubushobozi imyaka umuntu agira mu mubiri imuhereza uburambe na experience n'ubumenyi n'ubunararibonye bw'ubuzima mu buzima ariko arabamo. Mugabo uko umuntu akura mu isi imwe, naho aronka autorite na capacity na abilities zose zo mu isi imwe. Imana nidufashe cyane. Ushobora gukura mu buryo bw'umubiri ariko ukabura umwana mu isi imwe, cyangwa se ukaba umwana mu isi imwe ariko urukuze mu buryo bw'umubiri. Imana nidufashe cyane gose. Yesu nadutabare, Yesu nadutabare. Ni gute wo kumva ko ugwanya izo mwemu bizose ndiko ndababwira, udashobora gusenga iminota 5, 1 2 3 4 5, iminota 5 uyisenze utango you don't play. Nusenga utanguye gusenga ukacomba ka message uze kuza saa 11 ndi muri ville, ndi kuri plaza ndakurindiriye. Okay Mana uri mwiza, ugira neza, watevye ndakurindiriye. Ejo ibuke gahunda dufitanye na programme zose, ntuze wibagire, kandi tuzohurire kuri Maki muri Rohero. Sawa pa, you don't play. Urasenga umubiri wawe uri ngaho, umutima utari ngaho. How do you think yuko uzotsinda? Hari abantu iyo bari abantu basenga ngaho bariko baratsinze impwemu nyinshi z'abadayimoni. Hari abantu mukomera Imana, abakozi b'Imana mashi. Hari abantu babeshejweho n'amasengesho y'abakozi b'Imana ngaho. Yes, kubera ko ushobora, you cannot spend 20 minutes playing. Kandi mwemu muri kurahangana nayo imaze imyaka n'imyaka n'imyaka, yahanganye n'abasogokuruza bawe, igwanya banyokuru bawe, igwanya ba mama wawe, nawe ushikiriwe kuri generation y'uyu munsi. Kandi abo bose yagiye yica ubuzima bwawe, ariko kumva yuko uzopfa kwitsinda uko nyene. Vuga ngo Mana mbohora, unyambike inkomezi zo gusenga mu izina rya Yesu. Uraronka inkomezi zo kuraba ikiganiro kuri YouTube amasaha 2, Netflix ukaraba ko filme amasaha 3, ukaraba seri ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu, episode amazana 5 zigahera. Hey! Which generation tubayemo? Satani ari karatsinda, ukacuza ukarira mu rusengero, bana wamezi wanyibagiye. Hari ubushobozi bw'abadayimoni buriko urakora ku buzima bwawe, nta n'inkomezi uri kurafata ngo usenge ugire n'umwete wo guhangana n'ubushobozi bw'umwijima. Ukacuza kurira ku bakozi b'Imana no kubarusha. Imana idufashe cyane. Ntabwo ndiko ndavuga ko muturusha, ariko ukeneye kugira participation yawe. Imana yabwiye Mose, ni Mose ufise iki mu biganza byawe. Mose aravuga ngo I have a like stick, era inkoni. Hamwe ngo nirambura inkoni yawe, kubera Imana itaciye mu ikiyaga kubiri, itarinze kubwira Mose ngo ace arambura inkoni hejuru y'ikiyaga. Imana yari ikeneye participation ya Mose kugira ngo ashobore kurambura inkoni hejuru y'ikiyaga. Hari participation yawe, hari participation yawe ikenewe kugira ngo ushobore kuva mu ibohero. Turabahamagara ijoro n'umurango, akenshi
amajoro menshi ku maradiyo, muze tubasengere. Come we pray for you, come we pray for you. Imana idufashe cyane rwose. These spirits ifise inkomezi n'imbaraga nyinshi, ariko reka ndababwira, Bibiliya ivuga ngo umunyenkomezi wa mbere n'umuntu ashobora kuganza iki? Ashobora kuganza iki? Umubiri wiwe. So ibaze Bibiliya itanga urugero ivuga ko ubaye umunyenkomezi ushobora kuganza umubiri wawe. So ibaze rero uraboshwe ku rugero umubiri wawe hari ikintu kiwugukontorera, nta nubwo ari wowe ukontorora. Uvuze nitukana, ukoma induru ugatukana. Uvuze ngo shavura guba, ntagire n'umusubira kuraba. Mu gitondo ucubyuka wanutse umuntu wese, nta muntu n'umushaka kuraba. The spirit is controlling you. Donc wowe nufite capacity yo kwikontorora no kwitegeka kutegerezwa kunezererwa, ariko iyo mpemu yo ifite capacity yo kugutegeka kutegerezwa kubabara no kugira agahinda no kugira. Ariko hari umuntu ariko aranyumva ikintu ndiko ndavuga, hanyuma ukumva yuko hari umuntu ahera saa 4 z'ijoro TikTok aduza video ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 10. Utangwe gusenga, Mana ndagushimiye wabanye nanje, wangiriye neza. Ni ubwo niyo ni mpemu y'ubunebwe. That's the spirits of laziness. Imana idufashe cyane. Ariko hari umuntu ariko arafashwa ari ngaha. Repentance dutegerezwa kuba abantu buzuye ubushobozi kandi basenga, bahangana bagahangayikisha ubushobozi bw'umwijima ku buryo ikuzimu bavuga ngo hari abantu batubangamiye, hari abantu batujije amahoro, hari abantu, ariko abantu bizera biteguye kwambara imbaraga n'ubushobozi Imana bariye batere. Haleluya. Biteguye kwifatanya nanje muri no rugendo rwo guhandura imizi ya Satani ngo batere. Haleluya. Imana igoreze capacity n'inkomezi zo kurandura imizi ya Satani yose nk'izina. Praise the Lord. Imana idufashe cyane. So igira mwemu nariko ndababwira iba yicaye mu kibanza runaka cyo mwisi imwe. Reka dufate like wowe ushobora kuba uri ngaha, dufate mu kinyejana, turi mu kinyejana cya kangahe? 21 muri 2024, ugasanga iyo principality iganza umuryango yabayeho nko mu myaka dufate nk'amajana 3 cyangwa 5 iheze, kubera ko hari igihe umuvyeyi ashobora kugira amahirwe make, ndavuga ko ari amahirwe make cyangwa se mabi, agasaba na kontra na Satani. Amaze gusaba kontra na Satani, kubera ko kera batari bwamenya amakuru y'ubyabuno bugingo, gaca atanga uruvyaro rwiwe kavuga ni my generation will serve you. Kujya muri vuga ngo jewe n'inzu yanje tuzokorera Imana. Haleluya. Imana igweze gukorera Imana nabo mu nzu yawe mu izina rya Yesu. Umuvyeyi wawe nawe agakorana kontra niyi mhemu. Iyo mhemu rero ugasanga uwo mwaka yahakorewemo kontra, that spirit is sitting there. Ugasanga iri nko mu myaka 200, 300, 400, 500. Aha rero ca ntanga ikibazo ku muntu wese abari ngaha, ugereranyije ya masengesho yawe, right? Zangeso zawe, ya macenga ukata, ya masengesho usenga ya yandi, ubona ahagije ku buryo ashobora guhagurutsa uriya mugabo. Donc enough prayer, strong prayer, isengesho rikomeye kandi riremereye ushobora kurungika mu myaka 200, 3 centuries, mu binjana 3 cyangwa se 4 byo guhagurutsa imwemo mbi kugira ngo urupfu rwa giturumuka ruhaguruke mu muryango. Hari abantu usanga mu muryango bose bapfa giturumuka, yafashwe n'umutima, yinjiye mu cyumba aryamye, yafashwe n'iki, yafashwe n'isanganya, yagwaye kanseri ndwimwe abaragiye. Ivyo ni bikogwa byimwe mu bitwa principality
mpuzabitsina ntabwo ari ikintu cy'ubusa, no, nta kintu na kimwe gipfa kubera ubusa. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo yagwaye agahere arakamena. Donc ikiba gikenewe na kaburungu gusa gato ko gutegura bategura ku buzima bw'umuntu kugira ngo kabinyenda muvano y'urupfu rw'umuntu rwagiturumbuka. Imana idufashe cyane gose. So y'amasengesho yawe umuntu wese yibaze, raba y'amasengesho yawe usenga na wa mwanya wawe ufata, wa mwanya ufata wo gusenga bya bindi byose ubona bihagije kugira ngo bishore guhagurutsa imwembi yicaye kandi ihagaze hejuru y'umuryango wawe. Ntagire umuntu anyishura ariko yibaze mu mutima wiwe. Imana idufashe cyane gose. Imana idufashe cyane gose. Hari abantu basiba kuza gusenga bariko bararaba seri ngo nosanga bayimaze ngo yancitse ngo kandi ngo muhira ntibasubize inyuma mu izina rya Yesu. Abo n'abazimu. Imana idufashe cyane. Yesu nadutabara. Ngo twari turi kwirigara ngo inkuru zari zashushe. Toka shitani. Inkuru zagushuhanye, inkuru zakumviriza mu masegonda, ntuhage, ntuvyibuhe, ntugire ikintu kimwe cyaguruka ugenda ugasiba gusenga. Imana idufashe cyane. Hari n'abandi umunsi wo gusenga niho batumira abantu mu anniversaire, ukabuzi ko kwa Mungu mu gitondo ari umwanya wo gusenga, iyindi minsi yose ukayirengana ukacuvuga reka tuzobonane dimanche. Imana ikugwize kw'imbabazi. Imana idufashe cyane. Iyindi minsi yose ukayirengagiza, ukayireka, ukayisimba, ukayihoza. Mugabo umunsi wari kuja gusenga kandi urazi bikuruhije kandi urazi bikugoye, urazi nibiri hejuru ubuzima bwawe, sura mu kibanza Imana iguhereza umugisha. Ariko you take that plan. Umva reka ndakubwiye, n'abandi uzobona bagwa bareke bagwe, upambane na hali yako, uhangane n'ubuzima bwawe. Nuzoje gusenga kubera ko abandi baje gusenga, ngwino gusenga kugira ngo uhangane n'ubushozi bw'umwijima n'imhemu mbi z'abadayimoni zibosha ubuzima bwawe kugira ngo zitsindwe kandi zikugweho mu izina rya Yesu. Kubera impamvu y'amasaha reka dufate umwanya wo gusenga. Mvuze ku mhemu zitatu gusa. Imana ingiriye ubuntu, izindi zo zibandanya ku munsi wa Mungu. Ndashaka yuko tubanza gufata umwanya wo gusenga. Ntabwo nshaka ko tudasenza kubera ko abantu benshi bisanze mwiri bohero, mwaya mabohero Satani yababoshe. Uyu munsi simvuze kumbure bijya biri naturel nk'ibyo twari dusanze twumva, ariko ndazi hari abatari bakiye ibintu nk'ibi batari babizi. Imana nidufashe cyane gose. Yesu nadutabare. Imana nidutabaye. Tugiye guhamagara ubushobozi bw'Imana bugwize n'ubushobozi bwose bwo mwijima. Igicaniro cyose cyo mu muryango iwanyu kikubuza kubaka gikugweho mu izina rya Yesu. Ku munsi wa Mungu nzovuga kuri ministeri y'ikintu bitwa uburozi. Hari abantu bumva kuroga bakumva umenga ngo nukuroga batazi ibyo ari byo, batazi nuko bigenda. Nzovuga kuri ministeri muyitahure ku buryo naho woba wabohotse ukabona ikindi gikorwa gisa n'icyo wari warumvise, umenye ni ikindi gikorwa kivuye ku mhemu mbi z'abarozi. Imana idufashe cyane kubera ko ubwami bw'ikuzimu n'ubwami bufite discipline nyinshi, ntago bwivanga mu bikorwa by'abandi. Nimba mhemu mbi bayihaye gukora iki, ntagishobora kuja gukora kiriya, ikora icyo bayibwiye gukora. Nico gituma rero utazi imhemu mbi na strategy zayo bikugora kubohoka kubera ko utazi ibikorwa by'iyo mhemu kandi utabitahura. Kubera ko the Bible says my people die because of my people perish because of lack of knowledge, lack of understanding. Abantu banje bishwe no kutamenya. Imana idufashe cyane. So we want to pray. Haguruka dufate